bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu Vibes TV, kwemera kubyara ubuzima, ndabaramukije cane. Ndabaramukije, amahoro iwanyu, amahoro inkombu, amahoro tubonanye twe na mwebwe ko twaherukana kera. Uno munsi ndi kumwe n'abafasoni babiri, abavyeyi, umwe niwo mumenyereye, akazina ukatwibutsa. Josiane Manarije. Uwundi nawe n'umushitsi, nawe nyene atwidodora. Espérance Ndayihimbaza. Yego. Nanje turasanganye umutwe w'amebwe, jewe ni Nadege inamahoro. Kuri uno munsi tuje kubaganirira ku buvyeyi, ariko ku buvyeyi butandukanye n'ubundi buvyeyi bwose. Sinzi ukuntu bava ndabasigurira. Kuva mu ntango y'irema Imana yarahaye umugabo n'umugore umuhezagiro wo kurondoka bakagwira. Iryo rero ni iteka kandi n'umuhezagiro Imana yatanze kuva mu ntango, kandi no mu mihezagiro abavyeyi bacu bahora baduha iyo tugiye kubaka. Umuntu wese baramwipfuriza kurondoka, kugenda akagwira, akagwiza umuryango. Rero ubwo buvyeyi twifuza, Imana iradutera iteka tukaronka ibibondo. Umuntu rero iyo aronse ikibondo kaba ari akanyamuneza ntangere, kaba ari akanyamuneza ntangere. Hanyuma umwana ukamurera agakura, ukamushikana mu bigero, hanyuma le cycle de la vie musanzwe mubona ukuntu bigenda. Ariko rero mu bihe bimwe na rimwe hari igihe umuntu yibaruka umwana, hanyuma uwo mwana ntabe ameze nk'uko wari witeze, canke ntabe uzokura nk'uko abandi bose bakura. Ugasanga rero ivyo bintu ntivyoroshe, hariho umwe uko abibamwo n'uwundi uko abibamwo. Nico gituma rero dukoranye ngaha n'aba bavyeyi kugira ngo batuganirire abo bana bafise. Mbega ubwa mbere ikibazo ndagitumbereze kuri Madame Espérance. Ubwa mbere ukimenya yuko ufise umwana atandukanye n'abandi, hari ryari wabimenye gute? Koze mu kumenya ko umwana atandukanye n'abandi, jewe umwana namubonye akivuka. Harya umwakirizi ahejeje kukwakira, hanyuma akakwereka umwana, kubera murabona aho umuvyeyi aba ari mu bavyeyi ahantu uryamye, aca aranyereka umwana. Akimunyereka ndabona ko adasa n'abandi nari nsanzwe menyereye n'izindi nzoya, ko yari umwana agira gatanu. Kandi n'imbere yuko ndonka ibibondo, n'imbere yuko mba umuvyeyi nahora naramira abavyeyi abanigeze kwibana. Rero umwana avutse namuravye ndabona ko adasa n'abandi, kandi nca ndamuha n'umugwi arimo, kubera hari ahantu nahora nja gukora ubutumwa nkiri umukobwa akiri muto, nahora nja gufasha kine mu Kamuri. Nca ndabona uko asa umwana, ndabona rero ko hariho umugwi w'abantu arimwo, uko azoba ameze. Nico gihe nabibonye, nari ngiheza kumwibaruka, wumva ni imisegonda mikeyi nyuma yuko avutse. Josiane, wowe urafise umwana nawe atandukanye n'abandi bana tumenyereye kubona, wowe nawe wabimenye gute? Je ndamufise afise ico bita autisme. Yewe iragoye kuko avuka nk'abandi bose, ameze nk'abandi bose, akevuriwa nk'abandi. Ariko nagiye kubimenya ariko arakwiza hafi imyaka 3. Niho nk'uko yabivuze nanjye yari umwana wa gatatu, ubumenyereye abandi bana ingene bameze. Niho natanguye kubona yuko umwana ahindutse. Ariko nk'umuvyeyi kubera ntari bwamenye ico autisme gisigura, nibaza ibibazo byinshi, kubera yari akurikiye uwumusumba. Ndavuga nti ntikareka kuvuga kubera akurikiye uwumusumba cane, kubera birirwa ku ishuri batirigwana, ari wenyine muhira. Ntikareka kuvuga kubera araba ama dessin anime y'izindi ndimi zikamucanga.
amantuze menshi mugabo by'ukuri umwana w'imyaka 2 n'inusu 3 aba ari umwana avuga utujambo twinshi abaza utuntu twinshi ngaho gwaho ukazibona cwe naho rero twatanguye kubona ko ari ikibazo mugabo ikibazo nyezina nakimenya afite imyaka niho namenye ko by'ukuri afite autisme ni ukuvuga ngo nariko nganira n'abandi ba mama tabuyana ariko burya rero jewe tu abantu mama dusangiye fraternité bandi bahezagire tuvuye mu byo gusenga ndavuga ati ariko ndafite umwana n'ukuri mumfashe gusenga ntari normal umwana w'imyaka 4 hazovuga ijambo rimwe mu ndu naho nyene rimwe adasubiramo acambwa ati yo tiwe rero nta makuru mfise hariyo anomalie yitwa autisme uraraba baca bampa link n'abakenyezi bakigize ko ikiganiro nabo nyene Imana bahezagire baca bampa link yabo bakenyezi bagize ikiganiro kuri autisme bavuga ingene umuntu aba ameze n'iki cyukuri niho rero namenye umwana wanje ko atari nk'abandi bantu none batubwiye umwe ati je nabimenye akivutse naramuravye ndabona yuko umwana adasa nk'uko abandi nari ndabamenyere basa mbere ndabona n'umugwi no mushiramwe kuko nayo isanzwe imenyereye abandi nahora mbona none ga Madame Espérance umaze kubibona muri uyo mwanya wakurikiye mbega muganga hari ico yakubwiye muganga mwavuganye gute canke umushinga ntawe wawe nawe mwabivuganye gute umwanya wakurikiye ngaho byagenze gute cabaye igihe kigoye ko je naramubonye ndabona ko ari mu mugwi wabo bita ba trisomie 21 canke abamongol uko babita hanyuma ndabibonye ndaheruka arize akivuka mwazi umwana akivuka ararira hanyuma ntiyasubira kurira rero uwo mugwi w'abo bantu bakivuka haraba bafise ingwara biri kumwe canke anomalie associée ni ukuvuga ngerageje kubikarifia trisomie 21 ni ubumuga umwana agira ariko araremwa chromosome 21e paire de chromosome zigira 21 aho kuba zibiri zigaca ziba zitatu rero umuravye uzosanga tudasa ntasa nabi wabo urazi ubundi umwana arasa nabi wabo akagira uwafise ko agashusho agasa na se canke na nyina canke n'undi wo mu muryango wewe rero abayisa uko kuntu babita abamongol baba bafise mu maso hato hibumvye agatwe kibumvye udutwi tudatumberanye n'amaso tudatumbereye nk'aya y'iwacu nk'aya y'abandi basanzwe nyene n'umwana adasanzwe agacagira n'udutoki tugufi n'uturenge akarenge gasongoye katagira mu bworo bw'ikirenge n'izosi rero umenga nta nguvu zirimwo ukamenga arafise ahantu kw'izosi harimwo novuga nk'ibinure vyinshi aho n'igihe amaze kuvyibona yakivukaho izosi umenga ni umugozi je rero yavutse ahanini ari ico kibazo afise ca bacita hypotonie axiale ni ukuvuga imitsi yiwe yose yaranyuganyuka rero umwakiriza akimubona nza numva avuze ngo Yesu wanje niho naja kuraba aratangara nca ndamubwira nti turaba umwana aramunyereka hama munyeretse ndanca ndamubaza nti none nibiki hari ukuntu umuvyeyi canke uwundi muntu wari wese ushikiwe n'icago kandi afite icago naho nari ndose umwana utabushaka ko naho ububibona utabushaka kuvyakira nta kibanza usubishiramo nca ndamubaza ngo nibiki kandi nanabibonye acambwira ngo nta na kimwe uzovugana n'umupediatre ejo umupediatre umuganga w'abana hanyuma kubera je namaze kubibona ubwo bumuga biba biri kumwe n'uwo mugwi wiwe n'ibyo anomalie associée ntazo nari nzi ahanini murumva ko nari ndabizi kubera kuja gufasha mu butumwa mu Kamuri ariko numva nta nari bisaba imbi ndamushikanye mushitse mu cyumba rero ndamwonsa biranga ko yonka
wa mwe nyakira ndamutuma kurumva hari mwijoro ndamubwira nti umwana biranse ko yonka ngira iki ngo mukamire kubera umutima wamaze gusimba ntatekanye nta mabere nashobora kureba acarambwira ati basi tuma amata bamuzanira amata tumuha amata nta kuntu wabura mu isero muharindira mu gatondo aranyankira kuyimuha tumutuma rero amata mu gatondo rero umuganga w'abana ati ikibazo nanagize urumva ariko murambaza nyene abandi babibona murabona umwana akivuka mu maso ukuntu aba ameze nyene umenga nyene mu maso ntihatonze umenga ntihagororotse nyene murabona uruyo nyene rusa umutrizomike rero akivuka kabara akantu keza cane afise finesse idasanzwe abantu bose rero bakaza mu gatondo yo wavyaye akana keza yo nta n'uwo basa ufise umwana mwiza cane urumva nanje nabibonye aho ko bavuga ni kumenga hari ico muri ko riranshika mu mutima bariko barantoneka y'amaberebere ndabura mbandanya ndamuhamara ndatuma ko mu pediatre araza aramuraba aramusuzuma biranka ko abimbwira je ngashaka babimbwira kugira babinyumvishe ko je nabibonye muga sinashaka kuvyemera ari je ndavyibwiye pediatre aragenda arambwira ngo none ndataha canke umwana ko vyanse ko yoba ngo ndakubwira nyuma ya saa sita ndasubira ndamutumako ndamutumiye ko baca baza ari babiri abapediatre babiri baje ari babiri baranshikira barasubira uwo wundi arasubiramwo asubira aramuraba uwo wa kabiri rero twari tuzinanye acabwira abantu bari ngaho bose basohoka basigarane nawe basigarane na jewe gusa barasohoka bashitse aho dusigaye turi babiri barugara ubu tuzinanye rero acarambwira ati umwana espera arafise akabazo gatoyi ashavuga ko nyene ko ari akabazo gatoyi niko muganga murakoze none mubona ari akabazo akahe ngo ni akabazo gatoyi ngo mbere nta n'uwo kemeza ngo atarakuza nk'amezi 3 babone ukuntu bimeze ariko jewe ngashaka ko babivuga numva umenga shaka ubinyemetse ko je byari byanse ko ndavyemera hanyuma nca ndamubaza nti none mubona ari akabazo akahe mumbwiye ariko je hari ico niketse mumfashe ngo wiketse iki mbona umenga ni trisomie 21 acanyishura mu gifaransa ngo effectivement kandi ngo arafise hypotonie axiale ico naco ni giki ukuvuga aranyoganyoga ngo rero ngo ushobora gutaha ngo ariko umwana arashobora kuzoba muri chaise roulante ngo arashobora kuzobava ngo gucira inkonda ngo hanyuma ngo arashobora ngo kuzoguma anyoganyoga nyene ngo bumva ngo uvyakire ngo uvyihanganire ndagira umubabaro mu mutima kweri uwo mwanya abo bari baje kunyibarutsa naje nari ndamukurikira umwana amusumvye cane badatandukanye nk'uko nahora ntandukanye abandi ni ukuvuga abantu benshi umenga barabishuhiye rwose bibaruka ngo baze kuraba umubiri hari abantu benshi barinjira bagafata amafoto basubiramo bya bindi akana keza ni keza kari finyore nanje nkumva icumu mu mutima inkuru nari meje kwakira nari naraye ndanabonye mugabo nashaka kumva ko ndabihurije ko n'umuntu hanyuma ndabishure nkamera nk'utwenga mugabo nariko ndatwenga hanyuma rero nca ndarindira inshinga ntaraje yaraje ko dutahe arambaza umwana yasubiye kurira ntoya none bimeze gutya aca barije rero mpaguruka nsiga abo bantu mu cumba nca ndamusohokana hanze nca duhagarara hanze imbere y'icumba nca ndamufata ku bitugu gutya nca ndamubwira nti rero ndakubwira ikintu burya umwana ntameze neza ngwe ntameze neza ngo afise ingorane arafise ubumuga ubuhe ndamwibungenzi nari nagize isanganya ku kuboko barambaga
kubera bambwira bati barindiriye aho mvyara nobona mugaye cane mugabo barambwira ko umwana ataco azoba bazotera anesthesie ifata ukuboko gusa mugabo nkagumana amakenga nkagira ama ecography menshi ubwo bumuga rero ntibabubona muri ecography babona hariho igipimo bakoze naco gikorerwa mu Bufaransa kandi n'abavyeyi baratinya kugikoresha kuko ahahamuka ubwa mbere hamiburaya uko biyumvira umuganga acakubwira ati umwana ntaco azovamo muture abavyeyi rero burya umuvyeyi ku mwana nyene yambaye yumva bafatanye yambaye yumva ari ubutumwa afise baranka kugikoresha kuko bagikoresheje umuganga akabaha iyo nyishu acabaha iyo proposition ari kumukurayo rero niyo atavyemeye acamenya ko arindiriye umwana mugaye je rero ndamubwira ntivyakunda ntibabibona tugere ecography urambesha wari ubizi kubera iki waje muri ecography kenshi wewe wari ubizi n'ukuri ntavyo narenze ntiyari amakenga nyene kubera ya anesthesie bantera na ya accident nagira ibi ntavyo narenze kandi ntibiboneka ntabwo reka dutahe turataha ngira ikibazo ndashika muhira se umwana yankagufunga umunsi umwe ibiri itatu irahera umwana subiye inyuma gato agira gatanu bakuru biwe bararyohewe cyane sindi babwire ngo umwana ntameze neza nari mfise murumunanje yaba mu nzu wanje akamfasha koza umwana akamwoza agacavuga ngo umwana sinzi ingene ameze ngo ntari iminsi itatu irahera ntabonye akanuma hari umubanyi twabana akaza akambaza ati mbega ngaha hariho umubiri ko ntaramwumva ari we mwumvire aho ngaha arakekereza kubivuga bikananira ndabibamwe gutyo mugabo ndicara mu cumba nasubiye inyuma nshinga ntayo yaranyanyuye ko nja mu kiri nagumye mu cumba ndamubajije igituma akambwira ngo yumva ubwoba ntashaka kwirarana mu ubwoba namubwira mw'ijoro mpereza umwana ndamwonse ntabyo nshobora ndamukoze ko ncanjugunye nsamba mu ndiyaramira nkicara mugabo yagiye ku kazi mu gitondo gaca ndagafata agashira ku gikiriza gasenga biba binagoye gusenga urabura n'amajambo ukoresha mugabo nkavuga merci Seigneur warakoze cyane kumpa umwana kandi ameze kandi ntiwihenda ariko ndagusaba inyigisho ingene bamufata inyigisho uko bamufata ndagushimira cyane waranyizeye ariko umuntu atagishobora ibyo nkabisubiramo kenshi hama ngaca nsubiramo nkamushyira gukiriza nkamuvugisha nkamubwira ntugire ubwoba nzokuba hafi igihe cyose nzoba nkiriho tuzogumana nzogufasha ibishoboka nkamubwira nyene nkamubwira amajambo yose hanyuma nsubira nkamuryamika ku gitanda nkamugirisha utuntu nahora mbona bagirira utubebema mu kamuri nkadusubiramo nkatugira ku munsi ugira kane umwana abona kwituma nkurira hanyuma arakanura ndabona amaso yiwe ndabona arakanuye hanyuma akanuye rero wamenga ijuru ryari ryuguritse naciye mbona umenga aranakica mbona arakanuye ndumva arize akajwi kari kure ariko ndavuga merci Seigneur ndumvise ijwi ko naheruka kuryumva akiva mu nda umva naye ibibazo byari bikiri byinshi mbega azobaho mbega ntazobaho bimeze gute hanyuma rero amucanda wari umunsi ugira kane ndakomera ndahaguruka ndoga ndamwoza ndamutwara kumucanda ubundi nyine ndabona ntabona imbere n'inyuma ndamushikanye kwa muganga hari ahantu hari byari ivuriro riko ababikira hanyuma baranyakira baramusukura baramuraba nari ndamufise mu minwe umubikira acambwira mada umwana waramweretse umuganga niko naramweretse waramweretse yego naramweretse acahamagara uwundi bakorana umudamu
shaka kuvuga ukuntu dushobora gukomeretsa abantu nivyo tutabizi kubera kwa muganga bazi yuko amaterme bakoresha atanimwe tuzi Ego. bagafata ko umuntu aje ibyo bakubwirira ibyo basaba gusa ntabyo n'ibyo bariko baragira nta na kimwe ngo hakabonye akakabebe ngo ndabishaka muhera ngo nakamongo ngo yego ngo nakamongo ibyo babivuga bari imbere yanje yo rero icuma mu mutima umva nyene numva nyene nosimba imbere yabo mugabo nyene ndasaba Imana gutekana ndamera nk'utumva na kimwe atana kimwe ndiko ndumva urasubira umwereka umuganga kandi urumva babivuga nta mutima mubi wari nko gushaka kundangira aho nshobora kugira umenye ivyo urimo kugira umenye ivyo ndimo nabo ntibazi kubizi nabo ntibazi ko ndabizi ntego ntimurakoze nzomurondera mvuye hamwe nacanja ku muganga muganga w'abana wundi atari muri babandi ba vya bitaro navyariyemo uwo muganga rero acarambwira ati aramuraba acambwira ati umwana naco nomuvuga uzomugaruka nafise amezi 3 turabona bimwe bambwira ca ndanamubwira nti nonaha ntimumubona ko ari umutrizomike wowe nyene akaba umubaza je nyene nkabimubaza ngo yego ngo ndabibona ariko ngo ntawo vyemeza ngo birasaba turindira kure ngo turaba uwo basa n'ibindi nyene nk'ivyo ndabona ko ndiko ndamugora ncanareka nca ndamutwara subiye inyuma gato se rero mu gufungura mu kugira asubire gufungura yaricaye muri salo aricurikira ndamusanga ndamubaza none wewe kudafungura ushaka niteho umwana cyo bikunda niteho na wewe kuvyo washobora kwikorera uri kurangura niko bibona acambira ngo acaguma yibaza ikibazo ngo kubera iki ndamubaza ntibuge ico kibazo kibaza burya niwe kibaza Imana irakwishura nifise impamvu yayo kandi niyihera none ubundi ndamuha ikibazo kigoye ko ubundi washaka avuke kwani wundi muryango wohitamo ubundi umwana washaka avuke kwani umwana rero yahisemo twebwe ntibisubire kubaza ngo kubera ahubwo ntubaze ngo gute tubaze ngo gute tubibaze uko tuzomufata carafungura akabona gufungura bwa nyene sinababesha n'ubu biramugora ariko rero ngira turi mu kwezi duheruka guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi burya abavyeyi b'abamama n'abagabo ntibafata co kimwe ibintu ndibuka ko mu kirundi bahora bavuga ngo umuntu yari nk'umugani umuntu ngo yavyaye inzoka hama bazana ibibando ngo bayikubise ngo acavuga ngo kubita buke buke ngo nicamvuye rero umwana bamaze kuba wamuvyaye wumva mufatanye je rero numva nomukorera ibishoboka byose mumenye ko je nigeze kumutwara mbabariye gato nigeze kumutwara ahantu hitwa ku Mutwenzi Gitega gusuzumisha kandi se tutabivugana kuko nabona abenshi baduciye bavuga bati umwana nk'uwo ntacavamo umukehabwenge azoba hari umukehabwenge nuko nyene noneho urumva bababwiye ko azoba muri chaise roulante n'ubagorera ubusa umunsi umwe sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo kufuma kipfira Yezu Kristo numva umenga nkubise nk'ubuhiri mu mutwe ndavuga nti yahantu ico kintu ntimuzosubire kukivuga Imana yamuremye n'izi ryari izomuhamagara twebwe nta ruhara twifisemo hanyuma rero ico genda mujana ku Mutwenzi naho yari nshitseyo umufere umwe asanga turarindiriye umwaki ndi kumwe na mutoyi wanje nasaza mperekezi ndabashimira abavukanye banje ico gihe n'utahora ngendera kumwanya n'utahora mvugisha cane yaragerageza tukavugana buri munsi hanyuma umufere aciye uruhande acaragafukura akaraba by'ukuri karaboneka ni hahandi umuntu ikintu yabona ko cinjira mu mutima uvuga trizomike sava uko nyene ego
yarabiryoheje gatrizomike sava murindire mu muganga wacu acaribengani kandi nyene nta mutima mubi warimwo nawe ubwo urumva uko kuntu yabivuze kumva iryo zina umuntu ntakwiye guca arivuga uko nyene menga hari ukundi kuntu yari kubivuga kuko birababaza mumbabarire ngira ntiza ntwara umwanya munini tuba dukeneye ivyo ni ntahe nyene niho rero ndamuvanye bambwira bati uzomugaruka afise imyaka ibiri ico gihe mutwaye afise amezi atatu ca ndasubira ku muganga rero yagwaye amazuru azivye ndamutwara ku wundi muganga aramuraba kandi yaranashushe aho kumuvura ibyo agwaye acambwira ngo rega uwo mwana ngasubiye inyuma gato mutota abo nabo mutondanye bubona nyene bariko bararumva bose bakuraba ego ka intéressant umuvyeyi umwe yari kumwe n'umukobwa amurerera umwana bazanye umwana wa mukobwa acambwira ngo ako kana karagwaye nico gituma nakazanye kwa muganga wa muvyeyi acaramurya inzara aramubuza kuvuga nkumva nababwiye kame muri umuvyeyi hariho akantu agumana ko kwishira mu kibanza ca mugenzi wawe shikiriye umuganga rero niho yamuravye acambwira ngo rega uyu nguyu ngo ari mu kunyene yabivuze mu gifaransa il est créé ainsi il ne va pas évoluer il ne va pas loin ngo akururishiriza ubusa numva birambabaje rwose canja rero kundi muganga numva nagendera abaganga benshi kugira ndabe uwo mufasha kurumva ko yanyuganyuga amezi atatu yaheze murazi muri ico gihe umwana abahoha ntiyahoha abagumye izosi ryaranyuganyuga wamenya n'umugozi hose anyuganyuga canja kundi muganga wo muri Kiraye Imana imuhezagire sinabera kumuvuga muganga Leopold yaramfashije cane muti gute ntiyamuvuye indwara kuko urumva uwo muganga akimbwiye uko byaranshavuje cane ca ndamubwira nti by'ukuri sinari naje kurabisha uko ameze ntimfasha mu muvuri agwaye nta n'umuti mumuha ega nta n'umuti yamuhaye oya ntiyamuhaye n'umuti niho naca nja mumikira canshika ubwa mbere umenga nditwara ntangura kubwira uwo muganga ingorane naraye ngize aranyumviriza acambwira ngo rega ngo abantu nk'aba ngo baraba kandi ngo baranevuriwe ngo ninde yakubwiye ntibevuriwe ngo mbe uwo muganga womumbwira ngo kugira ndamuhanure ntazabisubire ngo kuko ngo no kwevuriwe barevuriwe ngo kandi ngo baragira n'ubwenge ngo bakoresheje ijambo ngo intelligence optionnelle nk'ubu ugasanga muri mekanike ngo ni uwa mbere ngo informatique ugasanga imashini ngo arayisambura akayubaka ngo gusa mu bintu utamusaba ngo ni ibintu bisaba afinisaje kwandika ngo kenshi birabagoye ngo ariko ngo barabaho ngo kandi babwira n'ubwenge ngo hama ikindi nayo ngo ninde yakwemeje ko ari byo utaragira examen vyemeze ngo aramuvura ngo hama je ngo ndakwemereye kumukurikira ndakwemereye isuku ngo igihe cose ubonye kitameze neza uzocumiza rero urumva naca nuguruka ndamubwira iyo naciye hose ndashiramo aho ku mutwenzi ndamubwira ko bambwiye ko kuzomutwara muri kine aca arambwira ati naje kine nagira ndabiguhanure ariko izosi turihebura ku mezi 6 yari yanyakiriye neza mpanuro ca ntanguza kinerera amezi 6 bwabaye urugendo rurerure umwana izosi ryagiye kuguma ku mezi 11 n'izosi ryagumye kwicara yicaye ari mu gukwiza umwaka n'amezi 6 wari urugendo rurerure kandi rudasaba kwihuta bisaba kugenza buke buke hanyuma bihindutse n'abagira kine bakamurambirwa nyuma y'amezi 3 bakakubwira ngo mujane muhira aruhuke gaca nsubira kwa wa muganga Dr Leopold yakorera muri Kirico gihe nkamuhanuza agaca ambwira ati aha abantu bagira kine hari igihe barambirwa aha ikintu ukora uca uhindura uja ku wundi imyaka 2 yaruzuye
tugira kimwe gatatu mu ndwi gatatu mu ndwi tudasiba imyaka 2 irakwira. Hanyuma rero ndabona aratambutse, narashimiye Imana cane, namye mbwira abantu duhora tuganira nti burya iyo ufise umwana asanzwe ameze nk'abandi hari igihe bikugora no kubona ko Imana igira neza, ukabona arahoha, aragutwengera, aricara, arahagurutse, aravura, aravuze, arahagurutse, ukabona ni ibintu bisanzwe. Mugabe iyo ufise umwana atameze nk'abandi, gutera imbere biteba, evolution lente, niho intambwe yose uca usanga wosomesha n'imisozi, wumva nyene ari umunsi mukuru, kumva nyene woshima. Sinababwira mbonye ahagurutse ingene namerewe, kubona gusa yicaye byari ibintu bidasanzwe, kubona ndamuhamagara agashobora guhindukira, nkabona ko ndavye yanyumvise, kumva ko ashoboye gutangura guhoha ariko ararenza umwaka n'amezi 6, byose byari ibintu bidasanzwe. Muga ahagurutse naho cyari gitangaje cyari rwose. Rero umwana urumva ko naciye numva mfise intara, kuko navuye mu bitaro namuvyaye bambwira ko atazova muri chaise roulante, ko azocira inkonda, ko azoguma anyoganya. Mbona arahagurutse, aratambutse, ca ndavuga nti gawundi arashobora kuguha pronostic, ariko Imana nayo ifise imigambi yayo. Yego cane, ndayishimira rwose. Rero reka mbe ndageza. yego urakoze cane ngo gushimira intahe. Nihenze nibaza ko tuvuga ku bukuru bw'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana, kuko Imana niyo yaremye byose kandi niyo ibihagarika, niyo itanga ubuzima kandi niyo ibushigikira, niyo ibukura, niyo ibukuza, niyo ibubungabunga. Rero nakubajije bya muganga, ku muganga bikubwiye, urumva ko abaganga bangahe bose batabivuga co kimwe, batanabivuga co kimwe, umwana badeconcerta akabura ico avuga, ukamengo yo guhunga, ahubwo uwundi nawe akavuga ati reka kurinda uranteje umwanya, ivyo nta nikizova, ntaco wanze wewe ntibigire. Umugabo ugatera ugashikira umuntu akubwira ati mupazo nkore, ivyo bintu birabaho, wo kwifata gutya na gutya na gutya, akakubwira ukuntu bigenza kandi akagutera intege kugira ngo bikunde uyo mwana ubandanye umushigikira kugira ngo ashobore gutera intambwe. Hanyuma rero Imana ishimwe kuko hirya y'ivyo byose nayo ikibishigikira, ikakwereka icamwa ciza kiva muri iyo perseverance. Numva ari urugendo rwasabye perseverance. Ego Josiane nawe hari ico atatubwiye. Josiane, wewe none kugira umwana wiga kwita imyaka 1, ubona ntavuga ntagira, none nta muganga no wari bwamujane ko ngo agire nawe ico avuze, byagenze uno kumenye imyaka 4 nawe nubego ni myinshi. Imyaka 4 ni myinshi, mugana nabwiye ko nabimenye ari mu kwiza imyaka 3. Ico gihe jewe nari nsanzwe nanje ndi mu kindi kibazo cyo kukazi. Rero kabona umwana yaravyibushe cyane gose, rero umuhungu avyibushe afise ibiro vyinshi, bona abandi bakuru niko bari bangana, mugabo wewe warabona ko arenze. Rero atanguye n'umuvyeyi urabona ko umwana ariko aragira ibintu bidasanzwe. Nuko ngo abautiste bagira ikimbega mu misi ya mbere, nade arahagarika vya bindi yaho aravuga mama papa, kandi yari yarabivuze amazi, amata, impa, vyose tugiye tujambo twa mbere bose ukabona dengu ashaka ikintu akwereka. Tango kibaza mugabo rero abautisi ikibazo cyabo nuko bo ububona ari normal, kubera abazi ku mubiri hose abameze, ku mubiri abarisa agafungura akagira mugabo dengu kunuma. Ikindi gice gitera ubwoba ni giki, umwana mu myaka 2 arasaba po, atangura rero kubiheba rero, aho yicaye ugasanga yahejeje, kana mukarira. Ndovuga nti erezima ko nyene kukazi byari byagoranye, nkama muhira umwanya munini nkavyirabira, mugabo nk'abakozi byabashisha umwana bikarakura, abakuze akaguma yigira ivy'ibintu ntivyabi vyoroshe. Hama ikindi naco yarakunda kwigunga wenyene,
ugasanga ariko arakinisha utuntu wenyine kandi akamarayo 30 minutes une heure hamwe wamubuza ukaja kuraba ugasanga ari yicariye ariko arikinira utuntu wenyine aritekanye. Aho rero ndonka umugenzi Imana imuhezagire arambwira ati ibintu urimwo umwana wawe reka aje muri creche. Yarandengeye vraiment sinzi nigeno muvuga arandihira creche umwana araja muri creche kugira ngo abonane n'abandi ko ntiyabwagire gutanga ishuri. Umwana ariyumvira ingene September azoja ku ishure atavuga nkabibura. Aja muri creche naho nyene yavuyeyo indirimbo baririmba akazisubiramwo ariko acava yari yatonze umurongo. Bongo bawutitse ikintu mwigishije nico nyene gushika gukura ibirato kugira iki uko kwezi vraiment twaheze twaryohe biriko biraza icyo kuvuga peu mugabe ibindi sawa. Kuko cyane ndamwandikisha ku ishuri wowe ashaka amenye gute ko bigoye kandi ndamujyane kwa muganga gute kandi je ndabona umenga bizoza kandi akaja ku ishuri mugabo hari ukuntu kwera uwo mwanya munini yamara wenyene n'itiro ryaza ritebye. Yari umwana yasinzira minwi akabyuka iyindi midi yo kumuranga nuko n'umwanya wo gukina wiwe ari muto. Iryo joro rero twese naho twaba turushe turyamye yacaguma kuri zo dessin anime cyangwa aguma yiririmbana giriki. Rero byo kuvuga ngo aragwaye ntavyo twabona. Par contre cyambe twavuga ati yashiwe umwana baramukoreye ko ntawe twabibwira mugabo twaravuga ati baramukoreye ko reka dusenge tukamusengera. baramukoreye ko ushatse baramuroze nibirozi nibishetane nibidayimoni ntitwavyumva. Hama bikankeze cyane papa wiwe kuko ndibuka ko hari n'umunsi yamaze iminsi mega aragwaye ndamaze ati mbega we nibiki kumeze uko. Haciye iminsi arambwira ati hajya wambaza je nari nagize jeune ya 24 heures kugira umwana wanje abe nk'abandi. Ndavuga bwa bundi nawe biramuhangayikishije gushika ngaha ariko naho wonye no mu gusenga naguma nterereza. Hama ikindi naco kiba kigoye yagiye kwishura umwaka urahera ugarumva ntiyandika ntiyavuga ntiyasubiramo ibyo bavuga. Nambwira ati ntari amanota turi bumuhe mugabo agiye muri siporo agira bijya abandi bavuga tiba ariko bararirimba dans ensemble araririmba mugabo umubagiye wenyene ntarakimwe ashaka kwishura. Hama ico gihe ndabivuga ico gihe rero menye autisme icarico. Hariho izindi sinye bagira abari umwana hyper excité riruka gendariya garuka atangura numye mu nyuma biduze rero agatangura kwiruka kiruka gagenda hariya garuka ririmba ibintu kandi avuga ururimi rwiwe utazopfa wumvise wewe ngo abazijya ariko aravuga mwene ibyo mutavyumva. Ibyo rero bitangura kugorana kuko yari tura hasi akaboma abandi akamena ibintu tangura ati none ndabigire gute ntangura kubona ko ari ngorane kumujana mu bantu ngatangura kumumenga noreka kumujana mu bantu mu minsi ukamenga woreka kumujana kubera hava yonona mugabo abantu muri famille vraiment bati mureke nta nakimwe. Ndashimira cyane nanje abantu bo mu miryango bose anga ati nta nakimwe mureke araryohewe bizohera ko bakuru wewe namwe harimo umuguruguru naho atashikira ibyo hariwo ukunda kugira ivyo nawe nyene byari byarahetse anga ati bizoherana nakora ati ko yari umuguruguru bwatsi ndaratekereza ariko umva akatwa oya ati ndabona ati ndibisanzwe. Rero iyo ntuze iyo emission naravye baravuga ko ngaha tabita 10 no hari centre y'aba autiste mu Burundi ndategura kuzomujana. Uwo munsi yari na gratuité consultation tariha ndaceri kubera kuva kure kugira gute kumutegura kubanza ndaceri ndabatelefona ndabinginga ngo twamaze kugara ngo de nabahari ni benshi ngo sizi ko tubaheza vuba cyangwa urazi cyo washatse mugabo ndiyo toforma cyane guma nja kuri internet ndondera mbe bamurera gute mbe bamufata gute. Hama ndatindi nabona ko abo bana baba arabasiriduwe bava mu kintu gikomeye ari ibintu bitinda bigahera biritonda mugabo ni ibintu bihera si ibintu bagumana hariho age bihera cyane umva muri jewe karandemesheje cyanja rero mwiyo ntuzeyi umukozi aje nkamusigurira umwana wanje ngeramite
abantu ababavuka aravuga ati uyu arase monde yiwe atari yiwacu. Iyo agize ikintu mumureke abagiye muri monde, atangwe kwiruka twacu tuvuga ngo aragiye muri ya monde yiwe. Abari muri monde yiwe mumureke, mumuvugishe buke buke, hama no kuvuga ngo n'impuzu nshasha yakugora kuyambara ko ntayabamenyereye. Yataye ikintu atamenyereye. Ubwo ejo niyo umukozi yantwengeje bacambwira ngo ku kazi, ubwo iyo mpuzu mpaye siyo nambara muhira niyo njana hano. Yaramaze kumenya ko ari impuzu zo kujana, mugabo ingene yumviriye ko ariyo yambara ku kazi nivyo ntaramye, atari uniform arayitwa ariyo kwishuri. Nuvuga ngo ikintu mweretse rimwe biba bihetse agifata uko cyo tubare mu iyo monde. Unyuma turi mu kaho twahora tuba cyo kubana n'abandi nabo nyene ngo wa mushinwa mwavuga ishinwa biba byoroshe bakamufata uku. Hari mudamu umwe yigeze kuba ari mu bakozi bari ngaho nyene aramufata ngo je ngo uyu mwana atavuga ngo je baranumaza nyumva ngo ndekura nuvuga ngo icyo ashatse arakivuga kandi akivuga neza mugabo icyo ashatse. Ariko aho yari kareveriwa no kuvuga twagira dushikiye muri 5 ntama naragishije consultation. Mu nyuma naronse umuntu avuye hanze akora muri centre y'abautiste, turavugana ndamwana nzo kuzanira umwana baramarana nka 2 heures aramusubiza acerambye ati madame here umwana wawe aragafise mugabo ushima Imana ni gato Ari model. ni gato ni niveau komega ni niveau zitatu wewe rero ni niveau yo munsi yanyu nuko umuravye urabona ati kandi ikindi cyabafashije nuko mutabimenye kare ngo mumushire muri wabo mwamugumije mu bana bari normal nuko kuri mwamushize mu ishure jewe yiga mu ishure risanzwe navyo nyene burya biramufasha muri development, biramufasha kuca hindura n'ingufu. Rero ndiko ndamuraba umwana wawe ariko aremburiwa neza kandi ntumukure hariya ngo mujane muri tatu umije mwabo bandi amenyere. Hama ngira nce shimira umwigisha yamwigishije umwaka ukurikira mu rindi baciye duhindura ishure, yari umwigisha yigeze kubana abana bameze uko. Amubonye rero akaca mushira ukwiwe ngo abautiste bara induru irabamye barankarovuye nishure umva cafata uku hariyo buriya bwana buguma buvuga kanka kujayo mwigisha caramwicarika iruhande yiwe akaca muha telefone wanashaka kirabira bijya kunda aramwitaho umwana no musabye twaziye maternelle kwishuri wabona aragenda babwira ikibazo kandi imigisha amubajije aravyishura ashatse aravyandika ngabo muri evaluation n'umugore ufite iyo hutini yo kumushyiramo yuko ateza kwicara ngo yishure umunsi umwe atari yindi misi ntayashaka muhira bariko bariga abandi bana wina we yicare yiga mwa kumutora wenyine ngo akora dede wenyine abandi ntavyo ufite abashaka kore biri ku murongo bijyazi bikorwa muhira nivyo nyene ibyo kwishure ni kwishure ashaka bishasha ashaka gusa rero ndashima Imana cyane kuko uno munsi vraiment arashaka kugira akaojo kavugisha umuntu akavuga utujambo nka dutanu turi kumwe nta murumva n'ubu unye aramaze nyene gutangura akiexprima mama iki abonye telefone akabwira ko ashaka ifoto akashaka kuvugisha umuntu. Yego ivyo umubwiye ubu rero ndiko ndanamukarira kuko narabonye ko ari umwana ari normal pana kumufata kare byari mureke ubu narabonye ko akoze ikosa ariruka canka akajama aravuga pardon akabona ko yakoze ikosa canka akacaba ari warira imbere yawe uvuga ngo ariko araba wa mwana normal. Rero natanguye kumukarira namwe bibigira ukugira uku novuga nti ndashima Imana hageze naho ataragera aho dushaka nyene ngo abe eloquent agira iki mbwa kameme hame ikindi ndamukundira nubwo bwenge bwiwe kuko yababa yaraza akakwereka makuhabonye hari ikintu gishasha cyabaye umushitsi urafabaza yaraje umuntu acaraza mama umuntu urumva akagukwega uje kuraba umuntu byose n'ibintu bikwereka yuko uri umuvyeyi biraguhinoze. Ibyo rero yavuze ikintu cy'abantu bakomeretsa namujyanye ahantu mu bantu batabimenyereye ndibuka bazobibona ko muri iki kiganiro hano twari twateguye aho duhurira n'abana tuvuga ngo tuzane bajya bakuru batoyi bareke baranka kududurira ko ujya umureke niho naciye ndabasigurira autisme uvuga ngo abantu benshi ntibarabimenya
babona ari ubuguruguru canke ari ukutarera neza ukamenga wowe uri umuvyeyi ntiwareze ntiwamuhaye indero ntagira iki mugabo nca ndabibasigurira ahubwo rero uramuzana basha bararyoherwa no musi bamubonye bose baramwegera bakamwegereza nyene kandi nawe yamaze gutangura kuhamenyera turi kumwe nabo aramaze kubamenya arazi nyene yifata petete ntaciruka rwose baririmbye akaririmba batanze agatamba yatanguye nawe kugira no kuvuga yuko rero biragoye abantu uko bagutahuza benshi barambwiye mujane mu masengesho umwana wawe ntubona ko afise akadayimoni ntubona ko agize iki nuvuga ngo tugiye mu isengero atazi ntaguma hamwe no ifo ko tugenda mu masengero amaze kubona ahantu amaze kumutiza niho aguma hamwe ahandi acashaka guma yiruka pour explorer peut-être cyangwa kukwereka ko wala abayijene cyangwa amamikro ugasanga twicaye ahantu amamikro mubabaza acashaka kuguma hanze kare twibaza ngo nubugaba cyangwa nyene kibaza ati umwana yaka mwisengero naho twicaye ahantu hamugora wala kuko ngo abautiste bijya n'inyuma ya mikro ngo arumva amavuga hamwe ukora ku kamikro bitumvikana we waravyumva ari hypersensible wala rero no kuvuga yuko ntibiba vyoroshe mugabo abantu baragukomeretsa aragwaye amashitani cyangwa ukumva ngo ujya mwana wawe w'ikigugu barambwiye ngo mujane mu kamuri ngo burya ngo twarabiravye ngo sinzi kurabibona uraraba nti ntana kimwe ntarabona ndabizi ndamuzi ni vyiza rero umuvyeyi warashaka gushira amanga ugasigurira abantu umwana wanje ndamuzi ahubwo ameze ukutu mugira uku kugira ngo kubera mwabivuze umwana aguma ari kwawe je nkajewe turakundana gose urumva numushe afite kubera aziti mama niwe ntahuze ndetse mama niwe yumva ndamweretse aragira turafatanye gose ntiyagira gwaresha ndabimenye araforsa mpaka tujya atanga gushaka kuryame wanje cyamona ko ari ikintu kitameze neza mugabo arashaka guforsa naje nkamuhenda n'amabizu menshi je t'accompagne akagenda akajyana y'abandi mugabo forsheje ndamureka kuko abashaka ati mama suive kumbura amenye ibiriko biramba ko ntakabinyereye kuko ngiye kubwira ngo ndamenetse umutwe cyangwa nawe adashobora kubivuga ntashobora nimiburi burashaka kukwereka aginya kwereka aho yababaye ivyo onya ashaka kuguma ashaka kukwereka hema kugira ubirabe mugabo hari ivyo nk'ubushuhe rumva ntashaka kuvuga ngo ndashushe mugabo ari ruhande yawe uratinduka abona ati umwana ni ikintu gitoroshe ku bavyeyi mugabo n'ingabirano nk'uko yabivuze yabitanguye neza Imana iguha ico kintu izi kuzoshobora gucikorera ntishobora kugiha n'importe qui nivyo rero abantu batubwira ko ari ibirozi abantu batubwira ko ari shitani muraraba mu muryango muraraba nivyo autisme burya ngo irashaka kuva ku bintu byo mu muryango mugabo c'est pas à dire ko bari bidayimoni no n'umuntu Imana iba yarenye uko iba yashatse ko imuremera ngaho c'est qui est sûr namandana bimubwira nuko ari ndamutezemwo ubusavant ndazi ko azo umusava arakunda gucapa cyane kandi aracapa ikintu ubona ko kiri kizima akacashaka ndase n'ubundi azi gucapa shaka ushire hamwe dese yiwe nawe ayizana ushire hamwe y'uwundi mwana se siza urumva ko ataramenya gusoma bwa bandesine ara exploit ariko araraba gutyo turavuga ati yabonye iki aha twenga bagatwenga ahubwo bakagira ubwoba telma basubwenge jewe birarenze ego ndakushimiye cyane nawe Josiane ibyo uvuze ni by'ukuri biratandukanye abo bana babiri nibyo baratandukanye na evolution yabo biratandukanye ariko ico numvise muhurira ko na Esperance nuko niyo perseverance nuko kwizera yuko umwana arashoboye ibiruta ibyo tubona sese ko arashobora gushika ahandi ni umutima wo kwizera en fait yafatanye n'urukundo ugiye afitiye umwana wiwe mugirinda baravuga ngo umugabo arinda kaje yego ugashobora guhagarara rero rugabo muri iyo position ukavuga uti bon ko bibaye rero hakurikira iki ko bigenze uko hakurikira iki hanyuma ugahagarara muri iyo ntumbero ugahagarara muri iyo yo kuvuga uti none ndabigenze gute
ahubwo ukaja muri ivyo vyo kuba wowe nyene ahubwo akaba ari wowe umuremesha kiyago akaba ari yego ariwe wereka abandi uti ibintu birashika bimeze uku twobigira gutya na gutya numva umengo muri abantu extraordinaire vous êtes des mamans hors pair nukuri vous êtes des mamans hors pair kandi yego Imana ibakomeze ndibaza ko hariho abandi bavyeyi kumbure muganga amubwiye ati umwana wawe rero ni kimuga bizomera gutya na gutya kuko n'amakuru je nkora mbona soma kuri autisme ni ibintu biteye ubwoba kurusha ibyo Josiane ariko aratubwira ni ibintu bawumva umengo bondi ufise umwana nk'uyu bimera gute kuko hariho abandi baba bisevere akaba umwana wabo undi aba violent contre lui-même washaka akiboma ku mpome akagirane akaba nyene umwana agoye gufata mu kugirana rero nawe tangura gusoma amakuru kuri internet ukaca wihebura ukabona iyo image ukabona umwana umuravye ukamubona mw'iryo sanamu nibaza ko atari kubashitse ntahashitse uno munsi ntari kuronka n'izo nguvu zo kubandanya kumushira muri iryo shuri ry'abandi bana bose ngo ufatiye pe nikuja gusigurira mwigisha ngo urumva rero ngo jewe ngo umwana wanje ushimye cane setse izo nguvu kujya gutaca umuntu bagati nta kundi ko vyashitse nta kundi ngo ube muri nta kundi nyene ngo uburiremo vyose none dore ubumenga iki kiganiro ni kirekire ubumenga ibyo kuvuga ni byinshi umunsi umwe muzoze tuvugira abaganga muzoze tubwira abaganga ntibishoboka kuko urumva umwana nk'uyu ahora aja ku pediatre sivyo wahamujana ku pediatre kandi pediatre arakubaza gutya na gutya kandi ndisi ko wamubwira ko atavuga hayo muganga abizi ntagwe piste zo ku explore ibazi ati uyu mwana uragenda upimisha amatwi wumvirize ko yumva kuko umwana arashobora kuba ari somewe rega nivyo twaravyibaza kuko urumva autisme y'umwana yashaka kubiva kuri byinshi donc muganga arabizi hariho information afise ni kuki none atokubwira ngo ukerebuke hanyuma umenye ube sensible kuri ico kintu ube sensibilize kuri ico kintu hanyuma explore iyo piste nivyaba bimeze uko umenye uko wifata nivyo naho bitameze uko uvuga uti reka ndonderera ahandi nibaza ngo niko kamaro k'abaganga none rero kubera ko numva turafise ikindi gice tubitse nukuri ntitwabimara vyose muri aka kanya ariko shaka ko mwogira ico muvuze umwe wese agira ico abwiye nka encouragement umuvyeyi wundi afise umwana uno munsi yibarutse uno munsi canke aheruka kwibaruka afise amakenga ku mwana wiwe muganga yabimubwiye canke ntavyo yamubwiye ariko arafise amakenga umwana wiwe ashobora kuba ari muri iyo bore ya autisme umwana wiwe ashobora kuba ari muri ivyo vya trisomie 21 ashobora kuba ari muri IMC ashobora kuba afise ubundi bumuga butandukanye atiko uwo mwana ntasa n'abandi wa muvyeyi yumva umengo yomunyegeza yomushira aho abandi babona ngo bamugire ko iyo critique ngo wa mwana w'akagugu canke iki uwo muvyeyi mumuhanuye iki uno munsi reka ntangure jewe kubera nababwiye ko ari ntahe ndende by'ukuri ntitwabimara nigeze gucishamo nshimira cane muganga w'abana yakorera muri kira ico gihe Leopold ikintu camfashije cane catanguye kumpa inguvu nkimumushikiriza yantumye ibintu byinshi tugirisha harimo ivy'umutima nababwiye ko haba harimo amari associé menshi hari abafite umutima wuguruye ibihimba vy'ihemero vyugaye ari bo baca bahema basamye bagaciye inkunda n'ibindi je rero uwo akitugiheza kugira ivyo bipimo yanambwira ko vyaba bizinze ati ibi ntivyihuta ibi navyo birihuta nzanye inyishu rero ndibuka ijambo ryamfashije cane noshimye ko iki kiganiro kimushikira yambwiye aravye kimukurikiza muganga Leopold aravye ego amenye ko hari umuntu yakoreye iciza ndishyura ko atayikora jeje nyene muganga mwiza yambwiye aravye igipimo c'umutima asanze umutima wugaye yambwiye ngo
turagize imana umutima urakomeye uko kuntu yabivuze ngo turagize yishiramwo imana nawe nyene numvise turi kumwe mu rugendo turi kumwe ndafise uwunshigikiye ndafise umuganga anshigikiye numva ndarema rero jewe icambere novuga nokibwira abantu babana n'abavyeyi bafise abana bafise ibibazo umwana adasa n'abandi umenya mu Gifaransa niko babita les enfants différents umuvyeyi afise umwana adasa n'abandi birasaba kumushigikira mu buryo buboneka n'ubutaboneka aho nca ndanashimira umuntu yafasha kurera umwana ico gihe sinigeze nsiba ku kazi ngo ntware umwana muri kintu yaramfashije cyane ibintu ntarimenyereye abantu dukoresha mu kurera abana bagira yanyeretse nawe ku kibazo ari ciwe iyo myaka 2 yamaze muri kimwe kuko twagiye gutandukana mbona nawe nyine ko yarushe umwana afise imyaka 2 n'amezi 7 aca atambuka afise imyaka 2 n'amezi 9 kuri 3 niwe yatandukanye umva naronse umfasha mu gihe hariho abantu baza muhira inshuti zishika akicara ngaho mukaganira nkamuzimana tugasangira nkamuherekeza akagenda kubera umwana niyo yikangura ntiyari ntanabaza ati ko hari umwana ntabonye ivyo rero vyarambabaza naho ntabivuga ntambaza ati wa mwana ameze gute kandi arazi ko afise ikibazo numva ko yaba ari imigubiri bamwe bamukurikirana ku mwanya sinababwira umugisha namuronse ko abantu batahora bangendera bose barangendera baje kubw'uwo mwana mugabo hakaba n'abandi baza rero akicara mukaganira hanyuma mugahaguruka akagenda nk'uko umenga nta mwana ahari ntaco bitwaye umenga kumbure vyarabagora kuvuga ariko nubabwira nti ifu oze burya n'umuntu aremvye agwaye umusanze kwa muganga ukicara ntunamubaze ngo umeze gute naho wowe ubona ingene ameze umenga ntibanamusohoye ntabona nuko waciye arabibona mugabo aravuga ati nuko atanambaje ingene meze yari yazanye n'iki rero abantu babana n'abavyeyi bafise abana batandukanye n'abandi boshira amanga ukamubaza uti umwana ameze gute mbega agezehe biramufasha aca yumva ko hariho abantu bariko baramufasha gukurikirana umwana hariho abantu bariko baramufasha gukurikirana umwana kumva ntari wenyine ubundi uca umenga uri wenyine umenga sosiyete ntikuzi ikuzi ufise ba bandi bameze nk'abandi utanguye kuzana abatameze uko bamenyereye abandi uca ahantu umenga uri ahantu nko mw'ikarato bakunyegeje hanyuma ico rero twogifasha jewe nuko ngira umwanya tuzoheza dufata uwundi mwanya ndashimira cyane cyane abantu bambaye hafi ico giti hanyuma ku bavyeyi nabo ni vyiza ko ufise umwana n'ingabire kandi umwana wese arisa ntumve ngo tuvuga ngo abo ngo bameze uku nka je mfise abantu 6 umwe wese ndabona ko ameze ukwiwe ni ukuvuga uvyaye umwana rero atameze nk'abandi tumenyereye les enfants différents ukaba umufise menya nawe ko ari umwana yisa muri ba bandi kuko umuntu wese arisa hariho ibimenyetso vyerekana ko umuntu yisa ico bita ama empreinte digitale ntawe usangiye n'uwundi naho iyo bari umuvyeyi n'umwana nabo baravaye jumwe rero no muri kamere ko Imana iba yaraturemye burya n'abasa hari ibintu bitandukanye n'uwo mwana rero iba yamuremye kandi tuvuga nk'umukristo kuko nabonye ukuntu Imana yangiriye neza ukuntu yashigikiye muri urwo rugendo no mu bindi nyene burya nababwiye ko n'igihe kindi tuba Imana iri kumwe nawe mugabo kubera utabanje guca mu bihe bigoye ukamenya ntubibona n'ubuzima busanzwe burya tubyita ubuzima busanzwe nuvuga nti aba ari umwana yisa yamuremye uko kandi Imana ntiyihenda abo bavyeyi rero kugira ubibone bwa mbere birasaba umwete wo kumusuzumisha ku muganga umwe n'undi ku baganga batandukanye hanyuma ukitegura kwakira inkuru iyo ariyo yose umuganga avuga hama umaze kuyakira iyo nkuru ucuheza
nagira mvuge ngo tujana contact direct n'Imana tujana contact direct n'Imana uti wa mwana wa mpana ameze uko ndamufate gute ubu bigenze gute nkuri kubona ni ukuvuga ucigira ucumo proche collaboratrice donc ku buryo muvugana ku mwanya kuri uwo mwana n'akantu gahindutse ukabona ko ugashima canke wibwira amashinga ufise ukarema hanyuma rero tukaremesha n'abandi rero igihe canje Imana yaramfashije hari abavyeyi benshi ninginga muzana abana muri kinirafasha abona abanzi bagize ibibazo ndabininze muzana abana muri kine nk'insista hari igihe bamwe babona umenga mbabarire kubivuga ndazi ko biba bigoye n'abatahura umenga yo munyegeza ukamenga yo munyegeza ubundi nawe ukamenga ariko amutwara uburyo bwinshi kuma wa muganga yamubwiye ko hari ugeze kunyishura ngo reka sha wewe no kumufise imodoka ndamubwira imodoka y'uwo mwana ni umugongo wawe kora igishoboka umushikana aho ushobora gushika ku buryo ejo mutakiri kumwe uzovuga uti tandukanye n'umwana n'abakozi bishoboka kuko ntituzi igihe tuzomarana n'abana rero ukora ibishoboka umwanya Imana yagutije kubana nawe ukora ibishoboka kuko Imana yaratwizeye si kuri abo gusa abana badasa n'abandi ni ku mwana wari wese rero ncangaruka hamwe Josiane yavuga ni kumenya ko ari umwana nk'abandi ukamufata ukwiye kurya umwana wari wese umufata ukwiye abana baratandukanye chacun unique spécial intererano birakoze cyane yego jewe sinorandira kanini mugabo nohamagarira ese yabivuze byinshi bikwiye ariko nohamagarira abavyeyi kurondera amakuru nkuko yavuze ati kujana umwana kwa muganga henshi no kwiyeforma kurondera amakuru ajanye nayo manamari kugira umenye ingene by'ukuri ufata umwana nico kintu gikomeye cyane mbega umwana ameze ukubagira gute mbega umwana ameze ukunogira gute kugira ngo nawe woroherwe nawe mu kibano boroherwe n'abandi bose boroherwe yavuze gushira amanga umwana wawe naho abamugaye ntumunyegeze ntubinyegeze kuko wowe uranyegeza abandi kandi no mu mutima ukabari kurabinyegeza kandi bikagutuntuza mushira habona umuryoherererwe kwari umwana kuko hajya naho batavuga nabo barabona ko tubashira ku ruhande nyereke ko ari umwana mu bandi aje mu bandi wanashaka burya aramanifesta kerekana ko yaryohewe yego kwiwe aravyerekana ko hari ikintu cyahindutse nyereke nawe ko ari umuntu kuko n'umuntu nyene tuninahaza Imana kuri bijya bari karagira ntama ababanyi ubasigurire kugira ngo hareke yamapejije kwita basiguriye bo bibaza byinshi ngiye maze kubasigurira kumbure nabo birabakangura bakamenya n'abandi bana nk'ubuje baje ama example menshi turazina naka byagenze uko turaze n'ubundi mwamagare raba kandi umwana yarakize umva bica biryoha tuhaguruke tubivuge ntacyo bitwaye Imana iba yarabikoze kandi bisi gituma yabikoze si twege ba mbere mugane wiwe tino n'umwana washaka mvuke kwande si twege ba mbere turonsa abana bari anormal n'abandi bazobaronka kuko aha nuko natse kuvuga mu kibanza jewe ndafise umuneve yari umutisomike Imana yamwiyegereje kare kamarayika turagafise kadusabira mu ijuru nubuwa ngo ivyo byose n'ibintu nabonye ingene ushaka gufata umwana meze nk'abandi ariko ukamukunda kandi irya minota Imana iba yamuguhaye n'ukuri uraryoherwa kandi kanezeza tugire Kristo ego ndashimiye cyane mwebwe muko muradukurikira shimiye cyane n'ababyeyi abavukanye baduhahize intahe muri aka kanya gatoyi ariko twizere yuko hari umutima w'umuvyeyi umwe babiri batatu muzosangiza iki kiganiro uzokorwako kandi akagira icyahinduye nuko abona abavyeyi bafite abana batandukanye n'abandi nuko abona abo bana nyene cyangwa uko afata umwana wiwe bwite dushimira kandi duhezagira abo baganga n'abo bana abavukanye gutera intege bakaturangira uko twobigenza muri ibi bihe biba bidasanzwe kuko biba ari ibihe bidasanzwe nyene mukama bahezagire kandi abagirire neza twemereye yuko hari ikintu kiganiro tuzogira shugukebura
ico kibano cane cane n'abaganga kugira bagende baramenya n'abigisha abigisha kw'ishuri aho umwana wese afurikanta amara gatuje umwanya wari wigeze kumbwira ngo sindamwoza kubera abatizomike hariho ukuntu basize amavuta atabafata umubiri wabo umeze ukuntu umwigisha rero antumako atuma uwundi muntu amubwira ngo ndungika umwana atoze byabaye ibintu bibi nyene bigiye yego nuko kugira ngo dufashanye reka ndabizi nabo baganga nta mutima mubi bafise ntimuvuga kandi hari igihe aba yumva umengo ashatse kugufasha ntiwiyemvestise rwose ntushiremwo n'amasantima menshi muri uyo mwana kumva utazomurana igihe kinini canke ntugirene akumva umenga ariko ararondera kukweparnya ubwo akabigira d'une manière gauche d'une manière déplacée bikaruhira kugukomeretsa wewe no kukumerera ukundi nuko rero bavukanye bagenzi musanzwe mukurikira Action Vibes TV iki kiganiro mugikurikire jusqu'à la fin iki kiganiro mugisangize abagenzi banyu inshuti hirya no hino ku isi hanyuma mugire iteka mugire aho muba mwubahwe ciao ciao